Ikaze mu makuru y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mu Rwanda inzego z'ubutegetsi zongeye kudohora ku bijyanye no gutaha ubukwe, ariko umubare w'ababutaha si munini. Amabwiriza ahari ni uko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango, turarufite nk'uko murubona. Cya kabiri ni uko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Uwo ni Pasiteri Emmanuel Rugambwa uyoboye itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi i Remera. Iyo nkuru n'andi twabateguriye ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho leta y'icyo gihugu yarayitangaje ko abantu 40 bashya banduye virusi ya corona. Imibare rusange y'abanduye itangazwa na leta ni 144. Gusa imiryango imwe n'imwe iremeza ko abayo bahitanwa n'iyo ndwara, ariko leta ntibabarure mu bishwe nayo. Eloge Wilikaneza yabikurikiranye. Padiri Clovis Nishimwe, icegera ca Padiri mukuru wa Paruwasi ya Rumonge mu manuko bw'uburengero bw'u Burundi, yavugiye ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turarangiza. Amasanamu yakwiragiye ku mbuga nkoranyambaga yerekanye abagize umuryango wiwe, abandi bakozi b'Imana bagenzi be n'inshuti n'abagenzi bari mu nkuka ya misa yo kumusezera bambaye udufukamunwa canke maske mu gifaransa, ikimenyetso co kwirinda kwandura no gukwiragiza umugera wa corona. Nubwo ataharuwe n'ubushikanganje bw'amagara y'abantu nk'uwanduye ikiza c'ingwara ya COVID-19, ibinyamakuru vyo mu Burundi vyanditse ko yari yajanywe mu ntango z'uku kwezi kuvurirwa mu bitaro bimwe vy'abigenga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, kandi ko yari yanduye uwo mugera. Ayo makuru n'ijwi rya Amerika ryaje kuyemererwa n'umwe mu bakora kuri Paruwasi ya Rumonge. Padiri Nishimwe yoba yanduriye umugera wa corona mu bitaro vya Rumonge, aho yakunda kuja kurangurira ubutumwa bwo gusengera abagwayi. Kuri ivyo bitaro abakozi bagera kuri 6 n'imiburiburi baramaze gupimwa coronavirus. Turetse umupadiri, imiryango itari mike iremeza ko abantu bayo bagwara hakagira n'abahitanwa n'ikiza ca corona, ariko ntibashirwe mu bitigiri c'abagwaye canke bahitanywe naco. Ku munsi wa gatatu w'indwi nk'urugero, umukenyezi yahora atwara igisata cigisha ibijanye n'amagara y'abantu kuri kaminuza y'abigenga y'Ingozi mu buraruko bw'igihugu yitavye Imana ariko amanukanwa i Bujumbura inyuma y'imisi yari amaze ari ku musego. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse nuko yari afise ibimenyetso vy'umugera wa corona, kandi n'ibitaro yarungitsweko vyari vyamaze guhabwa amakuru ko vyakiriye umugwayi wa COVID-19. Aho Ingozi nyene nubwo bitaremezwa n'abajejwe amagara y'abantu, abanyororo 4 n'imiburiburi bo mu ibohero rikuru ryaho barapfuye mu ndwi zibiri za mbere z'uku kwezi inyuma yo kuboneka ko ibimenyetso vy'ikiza ca corona. Uwijwi rya Amerika ryashoboye kumenya neza umwidondoro n'umutama yaturuka mu ntara ya Kayanza mu buraruko nyene. Abagize umuryango wiwe bamaze kubwirwa ko yahitanywe n'ico kiza, baranse kumufuba, biba ngombwa yuko abanyororo bagenzi we batumwa ko kugira ngo bamuhambe. Mu nyuma abajejwe ibohero bahavuye bafata ingingo yo gushira mu kibanza ca bonyene abafungwa bafise ibimenyetso vya corona, mu gihe ibinyamakuru bitari bike vyari bimaze imisi vyandika ko basanga ivuriro rimwe n'abandi bagwayi harimo n'abagwayi b'igituntu. Iruhande yaba twashoboye kumenya ibinyamakuru mu Burundi bisigura ko imiryango itari mike ubu ibura babo bafite ibimenyetso vya corona bakigwaye ntibemererwe kubasuhuza kubera abaganga batinya yuko babanduza, hageze gufuba bikaba ngombwa yuko babikora mu kanywa babo, kugeza naho mu gihe c'ikigandaro batinya guhamagara abantu kubera gutinya kwanduzanya. Bose bamenyesha ko ikibabaza kurusha rukuntu abajejwe amagara y'abantu batabaharura mu bahitanywe n'ico kiza. Hari n'abatari bake bavuga ko bahamagaye abajejwe gupima ntibabageraho, bakababwira yuko ibimenyetso batanze bikiri bike canke bitaruzura canke naho bidateye ubwoba. Hari n'abandi bidoze ko nimero za telefone zatanzwe zitariha, bahamagara biketse ko bafise umugera wa corona zidakora canke naho zigahamagara ariko ntizitabwe. Haraheze igihe kuva Burundi bwirukanye abakozi bakuru 4 b'igisata ca ONU cita amagara y'abantu OMS, harimo wariserukira muri ico gihugu Walter Kazadi Mulombo. Hagati mu kwezi kwa gatanu abatari bake bakaba bavuze ko abategetsi b'u Burundi bafashe minenerwa ikiza ca corona. Abo bakozi ba OMS n'atamvo yo kubirukana yigeze itangwa na leta, vyavuzwe ko yabagirije kwivanga mu itunganywa ry'ibikorwa vyo kugwanya COVID-19 na cane mu gushaka kuvuga ko hari ibitigiri vy'umurengera abajejwe amagara y'abantu bakabituvya, kandi ko leta idakora ibikwiriye kugira ngo ituze iyo ngwara. Ku munsi wa kane naho Perezida Evariste Ndayishimiye atambaye agafukamunwa mu gihe yarahira, ukwambara amaga mu minwe no gushira agafukamunwa ku munwa vyakozwe na General Gabriel Nizigama, umuhanuzi mwishikira mu biro vya nyakwigendera Perezida Nkurunziza, yamuhereje ibimenyetso vy'inganji y'igihugu vyatumye abaraba ibintu n'ibindi bibaza ko ari ikimenyetso gikomeye co kudafata minenerwe kiza ca corona. Perezida Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yagarutse kuri ico kiza na impanuro abarundi. Abantu babona ikiza cya coronavirus, tubanze dushimire Imana ko gushika ubu
gushikirwa n'ico kiza. Ivyo navyo tuzobishobora umwe wese agize uruhara akubahiriza impanuro duhabwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Uwufashwe nawe twomusaba kubimenyesha abaganga bamwegereye acyumva ibimenyetso vya mbere avugwe hakiri kare ataradukiza abandi. Kugeza ubu kuva umugera wa corona utanguye kuvugwa mu Burundi, ibitigiri bitangwa n'umushikiranganji bw'amagara y'abantu vyerekana ko abantu 144 ari bamaze kuwandura, 93 bakaba barakize, umuramuhitana mu gihe 50 bakiriko baravugwa. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Loje Urikaneza. Nanone turacyari kubirebanye n'icyorezo cya COVID-19 aho mu Burundi. Kuva muri icyo cyumweru dutangiye, ibitaro by'uturere muri icyo gihugu bizatangira gupima no kuvura abanduye virusi ya corona, mu gihe ibyo byajyaga bibera mu mujyi wa Bujumbura gusa. Minisitiri w'ubuzima mu Burundi Tade Ndikumana yabivuze mu mpera z'iki cyumweru mu kiganiro yahaye abanyamakuru, asaba abantu kwirinda gukoresha imiti gakondo kuri iyo ndwara kuko ishobora kubatera akaga. Inkuru ya Desire Hatungimana. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru, umushikiranganji Tade Ndikumana yamenyesheje ko hari ingingo nyinshi baheruka gufata mu nama yahuje abayobozi batandukanye mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abaserukira uturere tw'ubuvuzi bwose. Muri izo harimo ko igikorwa cyo gupima no kuvura umugera wa corona kigiye kuza kirabera no hagati mu gihugu kugira ashobore gupimwa abantu benshi bashoboka. Ivyo navyo mu ndwiza bikazotangura. Dushaka yuko mu misiza tuvuge mu ndwiza dutangura kwegereza abenegihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura. Rero ivyo twabishitse ko yuko ivyerekeye gupima no kuvura abenegihugu dushaka kubishira mu mavuriro y'akarere k'ubuvuzi, no kuvuga mu mavuriro ari hagati mu gihugu. Ivyo rero byarasaba ko uburyo buboneka n'abahinga bigisha abijejwe. Ubu rero twabonye yuko uburyo bwabonetse. Mu bitangura rero baratangura kwigisha abahinga bajya bapima hamwe n'abavura abagwayi hagati mu gihugu kugira ngo bikunde duheze twegereze abenegihugu uburyo bw'ushobora kubapima no kubavura bitagoranye. Ku bijanye n'ikibazo c'ibikoresho ko vyoba bikwiye narirya bagiye gukorera mu gihugu cose, umushikiranganji Tade Ndikumana yamenyesheje ko ikibazo c'ibikoresho catorewe umuti. Uburyo tuzokoresha mu bitaro turafise amamashini bita Gen Expert ni 26. Murumva yuko turavye intara zose zirafise ico cuma, ni cuma nyabwonko. Rero ico twari tubuze yari novuga mu Kirundi biragoye, yari amakartushe, ni kuvuga n'ubuhinga bushobora gukorana n'izo mashini zahora zidufasha gupima igituntu, gupima umugera wa sida. Rero izo zarabonetse. Tudotera ku bitaro amalaboratoire ashika 26 hagati mu gihugu. Ivyigisho zazo bikora zizokorwa na INSP guhera mu ndwiza. Hanyuma amereactif bazokoresha yarashitse. Mu gihe mu gisagara ca Bujumbura hibonekeza abantu bigiza abaganga b'iyo ngwara bagakoresha imiti y'ikirundi, abandi bakivura iwabo bakoresheje mwene iyo miti nyene, muganga Ndikumana abasaba kwirinda kwivura nyabuna urwaye akitura ababigenewe. Ikindi tumaze kubona hariho abantu bashaka kwikika inyuma y'iyi ngwara, bashanga bariko barahubisha abenegihugu bavuga hariho abusanga bariko badanza imikaratusi hana hariya bavuga ati ibi byatsi biravura. Twebwe ico tubona kandi hano abenegihugu nuko umuntu abonye ibimenyetso twavuze vyiza rero boja kwa muganga ivuriro ribegereye hakiri kare. Turavye rero ibiharo dufise ko 80-90% bakira. Tugasaba rero abenegihugu bijya vija kwiyubikira cyangwa gufata ibindi, tubahanura ko boja kwa muganga hakiri kare. Mwamenya ko abantu 104 ari bamaze kwandura uwo mugera mu gihugu cy'u Burundi, 75 barakize, 28 baracariko baravugwa, nayo umwe akaba yaritavye Imana nk'uko umushikiranganji Ndikumana yabishikirije. Yanamenyesheje ko mu gihe mu ntango iyo ngwara yavurirwa mu bitaro vya Clinique Prince Louis Rwagasore gusa, ubu n'ibindi bitaro nka Hôpital Militaire, Halet, Bumerek na Polyclinique Centrale vyarahawe uburenganzira bwo kuvura ababituye bafise iyo ngwara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Urakoze Desire. Noneho tujye mu Rwanda aho nyuma y'iminsi 5 leta ikomori abifuza gusezerana imbere y'Imana kuri iki cyumweru abageni ba mbere bahawe iryo sezerano
mu rusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi i Remera. Abageni babwiye Ijwi ry'Amerika ko banezerewe cyane nyuma y'uko ubukwe bwabo bwari bwarasubitswe kuva mu mezi 3 ashize. Asumuta Kaboye yatashye ubwo bukwe. Aha ni mu rusengero rw'abadivantisite b'umunsi wa karindwi Remera mu muhango wo gusezeranya. Nta baririmbyi bari mu rusengero nk'uko bisanzwe, gusa hari umuntu umwe waherezaga abapasiteri mikoro ndetse agashyiramo n'uturirimbo. Ni umuhango wabaye hakurikijwe amabwiriza yose leta yashyizeho mu rwego rwo gukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19. Yaba abageni, ababaherekeje ndetse n'ababyeyi ku mpande zombi bose bagombaga kuba banditse ku rupapuro, hakinjira uhamagawe, utari kuri lisite agasubira inyuma. Abashinzwe kwinjiza abantu bagombaga kureba ko abaherekeje abageni ndetse n'abageni ubwabo bambaye agapfukamunwa, utagafite yahitaga yirukanwa. Abageni n'ababaherekeje bagombaga kubanza kwisiga umuti wabigenewe mbere yo kwinjira mu rusengero. Pasiteri Emmanuel Rugambwa uyobora itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi i Remera yabwira Ijwi ry'Amerika ko ubu batangiye kwakira abageni cyane cyane bahereye ku bagezerana mu kwezi kwa 3 n'ukwa 4. Uyu muyobozi akemeza ko bagerageje kubahiriza ibyo leta yasabye byose. Amabwiriza ahari ni uko abitabiriye umuhango batagomba kurenga abantu 30. Ni nayo mpamvu twabasabye urutonde rw'abantu bazaza muri uyu muhango turarufite nk'uko murubona. Icya kabiri ni uko bagomba kuza bose bambaye agapfukamunwa. Icya gatatu ni uko bagomba kwicara mu nsengero bahanye umwanya wa metero 2. Keretse nibura abageni bo birumvikana nta ugomba guhererekanya ibikoresho, microphone zikoreshwa, amafoto. Nta wemerewe kwegera undi keretse abageni ubwabo nibo begerana bagafatwa ifoto. Kwikubitira basezeranye kuri iki cyumweru ni abari bafite ubukwe basubitse kubera icyorezo cya COVID-19. Umugabo ati ni umunsi twari dutegereje igihe kinini. Twari dufite ubukwe mu kwezi kwa 3 tariki 22. Bafunze nko mu kwa 3 nyina nka 14 aho ngaho. Bure twari tubitegereje, tugize Imana tubona habayemo agahenge ko kuba twabikora. Ubu uretse busumura ikorera mu biwanyu kwakira abantu bake. Yabemeye mu hoteli ntabwo ari mu mago. Ntibyari bisanzwe kubona umugeni wambaye agapfukamunwa atagaragara ku munsi we w'ubukwe, ariko uyu mugeni utifuje ko amazina yajya ahagaragara yemeza ko ntacyo bimutwaye. Ntacyo bitwaye kuba agapfukamunwa, ni ubwirinzi, ntacyo bidutwaye. Ikinshimishije ni uko nje gusezerana imbere y'Imana, ibindi by'agapfukamunwa n'ubundi bwirinzi ntacyo byambangamira. Kuva leta ikomorewe amatorero n'amadini kongera gusezeranya abageni imbere y'Imana, hari amwe mu matorero avuga ko bitaraborohera kongera gusezeranya kubera umuhango usanzwe uba mu matorero menshi no muri Kiliziya Gatolika wo kubanza kuranga abageni. Umuhango wo kuranga abifuza gushyingiranwa ukorwa hatanga umwirondoro w'abifuza kurushinga ndetse bagasaba bumvise ayo makuru kugira icyo bavuga kuri abo bageni ngo harebwe niba nta miziro bafite. Abayobora amatorero bakibaza uko bazabyifatamo mu gihe bitarashoboka ko za Kiliziya no mu matorero anyuranye abakristo bongera guhuriramo ari benshi ngo amateraniro abeho uko byari bisanzwe. Itorero ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi mu Rwanda bo basobanura ko ibi bitababereye inzitizi kuko baranga abageni bifashishije ikoranabuhanga. Ikindi kandi nubwo insengero zafunze abizera tudafite ahantu duhurira, ariko dufite imbuga duhuriraho nk'abizera. Duhurira kuri za Webex, duhurira kuri za groupe WhatsApp. Icy'ingenzi burya ni uko tuba dufite ahantu duhana amakuru. Ubu tugomba gukora mu buryo budasanzwe ko turi mu bihe bidasanzwe. N'abo ngabo tugiye gushyingira twabashyize ku mbuga duhuriraho rwa Remera ndetse na Kigali Bilingual Church aho abageni baturuka, kandi abantu babonye ko bagombaga kurangwa inshuro ya 3. Iyo umushyize rero kuri groupe y'abizera iriho abizera 250 gashyiraho amafoto ye, ndumva wagira icyo amuvugaho yakivuga. Iyi gahunda ije nyuma y'aho leta yasabye amatorero n'amadini akorera mu Rwanda gushyiraho uburyo bunoze bwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 mbere y'uko insengero zongera gukomorerwa zikongera gukora. Asumuta Kaboye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Urakoze Asumuta Kaboye. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ejo kuwa 6 wari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi ku isi hose.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryerekana ko mu kwezi gushize impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi hafi 334 zari mu nkambi zitandukanye muri Tanzania, Uganda, Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi muri uyu mwaka usanze babayeho bate? Aba ni bamwe mu batuye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania baganiriye na mugenzi wacu James Joven. Umunsi mukuru w'impunzi ugeze dufise ingorane zitandukanye hano mu nkambi yacu, kuko ibibazo dufise ni vyinshi. Turafise ubukene bw'inkwi, turashobora kugenda kwivuza ugasanga turabuze imiti, umuntu adafise ayo mahera yo kuja kuyigura ugasanga aragize ikibazo, agwariye muhira no gupfa arapfuye, canke ugasanga n'ufise ingwara ishobora kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi ugasanga arabuze ukuntu agenda bivanye n'ukuntu batamurekura canke ngo bamwandikire urukaratasi rumwemerera gusohoka inkambi yo kugenda kuvurirwa hanze y'inkambi, ugasanga benshi baciye bapfa. aho umunezero wowe twari tufise ngo ibibazo ntibigira ntibihera, ibibazo bigumamo. ico kibazo rero gito kivuga no kwanye n'ibintu bitagize babwiye ko batoza kuri abana ngumva ntibagarutse hari mu mwaka uheze. ikibazo c'inzu cyo mperako ndubiga nafise agatike ndagasazanye bakampaye mu kwa gatatu kakabigomba guhere, abandi babasakariye je ndi ku rusengero hari wikinde nk'ubu nyene sanga bamaze kubasakarira bavuga ko bazogaruka, urumva ntibagize ntibagarutse gushika naho inzu buga nk'imvura iguye nawe uruntu wose akuva by'ukuri ko ndi impunzi by'ukuri. Cendaje mu mashamwe hari yepfo bampa agatike ndagaruka kuri diarasa tija hiyo ruguru nayimaze gutora nk'inshuro zirenga 6 kuva imvura ikigwa ndandika n'intuzeya n'agapapuro kandashira mu gasandugu antangishinigeze ndo. Ubuzima bw'impunzi tuko turaraba bwishi bumwe bwifashe nabi, kuko tuko turaraba nk'ubu uye ubuzima bw'impunzi dufise inzu zito cyane, kandi tumaze kuba dufise inzu badusohoye baduhaye zirimo ivyumba bibiri. Ivyo vyumba bibiri aho kurondera ntahariho ntabikoni dufise, rero bimaze kumera uko uburya muco usanga atagishasha, usanga ari ingorane nyene kabisa. Turiko turasaba kujanye n'umunsi mukuru w'impunzi ko botwongereza amazu kabisa, amazu ni makeya, inzu ni zito cyane. N'uwo munsi mukuru abantu benshi no kuvuga benshi mbere gusa benshi bari bawuzi muga harimwo n'abatawumenya kubera ku bintu nyene usanga umengo biragoye kuvyerekeranye n'indya hanini mbere ukuntu ndayibona, kandi no kuba umunsi mukuru wabaye nivyo mugabo umva natwe ntivyatunezereye neza kumva umunsi mukuru wabaye mugabo ntihagire n'akantu tuvuga ati turarose. Burya umunsi mukuru uri kumwe n'abantu ni sawa, turi kumwe n'agafashanyo kabonetse akaduhera hamwe nyene nk'impunzi. Ni ukuvuga rero uwo munsi mukuru nawo ntiwatunezereye neza kuba twokora turi muhira ntafanye twakarose umva ntibyatunezereye neza. Ngorane umuntu duhura nazo ni nyinshi cyane gome, kuko usanga ubuzima budabandanya bugenda imbere neza, kuko usanga umuntu nyene ari impunzi ntagira isanzure umuntu kugira ngo ashobore kwiteza imbere nka twebwe impunzi. Ibibazo duhura navyo ni kutagira umwidegemvyo wo kugenda kurondera utwo dusanzwe tugira gute dusanzwe dukeneye, na cyane mw'iterambere ry'abana bacu canke iterambere ry'imiryango nyene. Ugasanga nyene turi ahantu tubaho nyene twugarijwe, turahura n'ico kintu. Egome hamwe n'ubwo dufashwa cane mu bintu vy'imfungurwa, ariko hariho amagara y'umuntu nayo nyene kandi usanga tubangamiwe cane. Gome nk'umunsi mukuru w'impunzi, co nasaba nk'impunzi zigenzanje nyene, nasaba yuko twoshobora kwiyumvamwo amahoro muri twebwe, ubumwe n'umunezero n'urukundo bikaba hagati muri twebwe, kugira ngo dushobore kugiriranira amahoro tukiri inyuma y'igihugu, maze twinjiye mu gihugu bishobore gucimbataza amahoro twabayemo inyuma y'igihugu tuyinjize mu gihugu catwibarutse. Canke gusenya ugasanga umuntu aragize ingorane iyo yagiriye gusenya, cane abakenyezi n'abigeme. Kandi naho ikindi ku bitaro ugasanga ntituvuwe neza, imiti turonka ntikwiye, waba urwaye malariya bakakwandikira akataye urwaye, kandi ibimenyetso byose ubyumva ko ari vya malariya, bakaca baguha paracetamol kandi zitavura
malariya. Ni ukuri tuvuga ko umunsi mukuru w'impunzi ushitse kweri dufise ibibazo. Ikibazo kijanye n'umutekano si cane, nta mutekano dufise ukwiye, kuko urashobora dufatiye nko ku masoko, nk'ubu isoko bayugaye, none wumva tuzosuma utunyanya hehe n'agatunguru, tubikura hehe? Urumva n'umutekano muke ku mpunzi. Canke umuntu yari afise utwashara yahora adandaza, urumva ubu bigiye guhagarara, umva n'uwo ufise umutekano mwiza. Umunsi mukuru w'impunzi ku isi ni ibibazo vyinshi cane, kuko umenga nta burenganzira buhari bw'impunzi buragaragara cane. Kuko dufata nk'akarorero, urashobora kuba wahungiye mu gihugu kanaka ugasanga ubayeho mu ruzitiro, udashobora kuja inyuma y'uruzitiro, namani inyuma y'uruzitiro nahabe abene gihugu baho hantu. Rero muri ico gihe impunzi zica zibaho mu muzingi zitagira ico zifasha, zitegemeye nyene zirindiriye nikiba zifashiriza muri uwo muzingi honyene. Mugata afise adashobora kuronka uburenganzira bwo kuja kwironderera, nawe avuga ati nubwo ndi impunzi ndafise uburenganzira bwo kuza kurondera imfungurwa nshobore guhindura, ndiye uno musizi ejo ngizi acaguma muri uwo muzingi. Nimba bamuzanira ibijumbo azaguma ivyo bijumbo imyaka yose azoba ngaho ahantu, nimba ari ubushaza azaguma ubwo bushaza n'ubufu imisi yose azoba ngaho ahantu, hazokugira ahindura imfungurwa. Ku by'ukuri nari nipfuza ku mashirahamwe arongowe muri hasere ajejwe impunzi, no kwifuza cyane ko yoja hamwe kugira ngo atore ikibazo c'impunzi. Umuntu yahunze ntagumane ibibazo yazananye yahunganye, ntace aza kongeramwo n'ibindi ngo bitume no gusara, ashobora no gusara mu mutwe, kuko ahageze ntahavuye ntahagiye. Nari nifuza yuko leta yoba yaratwakiriye yoduha uburenganzira tugatembera tukaza kurondera, kugira aho umuntu azoba ari mu buhungiro hose yumve nawe ko ari umuntu nk'abandi. Harya umuntu arose utuntu bakamurarako, urumva nyene usanga ari hatari, ari nk'utwo bagufashishije ugaca usanga nyene urumva nyene n'utwo baguhaye turaheze, barakwivye, barakwishe nabi, gusa nayo mahera ngo wagiye kuyora, ugaca usanga kandi ucumengo twari gupfuma umengo twakwigumira ino mu mutekano. Je nkaca mbona yuko kweri uwo munsi mukuru w'impunzi yego twari twanawumvise nuko twagize amagara make, mugabo babaye badushikije kuba bashike hiyo kuza kuwumviriza, urumva nabo nyene yego bakoze. Je kubera ntumvise nyene yuko kungene ndarose inguvu zo kujayo, urumva abandi bagiye mugabo ntango ikintu twifuza twebwe dusaba yuko yego twumvise yuko ino habaye umunsi mukuru w'impunzi, mbwa twebwe nubwo tawugiyemwo, twebwe ntitwawunezerewe kubera yuko twebwe dusanzwe turi ngaha tutantuze dufite imibereho myiza dufite hano, kugira ngo rero twebwe ibintu bibera mu ntuzenya mu Burundi abo batware barabe batowe. Twebwe ico dusaba yuko natwe nubwo mu gihe tujyati turahungutse bo dufata nyene nk'abantu nyene basigaye mu ntuzenya, bakadufata nk'ujya ko bagafata nk'abarundi ko twaba tugiye mu gihugu cacu c'amavuko, bakadufata nk'abandi basanzweyo. Ubwo rero ku buryo nk'abo babifuza guhunguka nabo batarifuza guhunguka, yuko umuvyeyi wacu UN na leta yuko bokomeza kudufasha nk'uko nyene basanzwe badufasha. Muri rusange ubuzima bw'impunzi bwifashe neza, ariko si mu bisata vyose, kuko ugerageje kuraba nko mu gisata kijanye n'amagara y'abantu, aho hantu haracari ikibazo, kuko abantu benshi baragwara ingwara ariko bagiye ku bitaro, usanga ku bitaro ata miti hari, benshi bigatuma benshi bashobora kugwara bagapfa kandi bashobora kuvugwa. Tugerageje kandi nk'abantu bafise ingwara zitandukanye kumbure zishobora bishika ko bashobora kugenda kuvurirwa hanze y'ikambi nk'iza Bugando n'ahandi, usanga ico kibazo kweri kitihutirwa, ndetse benshi bakasiga n'ubuzima. Kandi ugiye kuraba nk'ibintu bijanye n'ibikoresho, kuva dushika hano mu ikambi twaronse ibikoresho rimwe gusa tucinjiye, gushika ino saha rero ibikoresho vyaraheze, kandi ugasanga ni kirumara mu buzima bw'impunzi. Ikindi naco tugiye mu bintu bijanye n'uburaro, inzu twahawe n'into, ugasanga umuryango nawo guma wiyongera, bikaca bituma ko nubwo ushaka kuvuga ati ngo hinge nungure ko gatoyi, ibintu vyo gusubira ibisakazo bikabura, ukaca usanga mbere na yandero y'ugwaruka igenda itituka bivanye n'ukuntu abavyeyi bamwe usanga bataha baborewe, ugasanga bamwe no kurangura amabanga y'abubatsi bariko barayarangura abana babona, urumva ko ari ikintu kitameze neza. Ikindi kijanye
n'ubuzima bw'impunzi ahandi twosiga inyuma ku kintu kijanye ni kuronka ibintu vyo gutekesha tuvuge nk'inkwi ni ikintu kweri kibangamiye ubuzima kwa twe bw'impunzi hano kuko ugerageje kugenda inyuma y'ikambi bamwe barahasiga ubuzima urabagarutse kuko nta mugambi n'umwe hari wo kuvuga ati bodufasha kugira dushobore kuronka inkwi nariga inkwi aho ziva ari kure cane tugerageza kumanza gusohoka ikambi. Je ndifuza ko mu gihe abagiye amashirahamwe akorera mu gihugu c'u Burundi ko yabafata mu nda akabereka nabo ko ari abantu nk'abandi akabereka ko ico bahunze caheze nimba batega ubwoba uzobatera ubwoba akavuga bati camugenda ngaha nta muhiture hanyuma babatunganirize ndetse no kubafasha bashobore kubafasha vyimva mutima babone ko basubiye mu muryango wabo babone ko bagiye kuronka amahoro bari bahunze babona ko atamahoro bafise babone yuko amahoro yasasagaye. Jo igihe ndosubira guhunguka ico nize ngaha aye no kubana n'abantu batandukanye imico yose narayize twabanye n'abantu batandukanye gose mu gihugu c'u Burundi tuzokwiga kubana n'umwe uwari we wese kuko azobara barundi nkanje kandi tuva no mu gace kamwe ndetse nabo uva mu ntara zose ahantu hose intara yose nojamwo narize kubana n'abantu bitandukanye naho ramba. Mwatubajije ikibazo kijanye naco umutekano hari mu ikambi mu vy'ukuri wifashe neza ariko kimwe urahungabana bivanye nuko tumva kumwe kuko nka cane ugiye kuraba nk'ubuzima bw'ikambi amasoko amaze kugagwa twebwe ivyo turonka indya z'ubwoko bumwe byasabwa kuko twebwe n'ingurube urashobora kuyikabira byasabwa ko dushobora kugira gukabirwa ifungurwa tugize ngo tugende gukaba ufatiwe hanze bamwe bacagenda gufungwa bakamara y'amezi 6 n'ibindi abandi bagaherera mu gasho bagasinzigarizwa n'ubuzima. Umva muri ico gihe twavuga ko umutekano wifashe neza ariko muri rusange imigenderanire hagati ya twebwe n'abene gihugu ba Tanzania imigenderanire yari imeze neza nubwo bamwe umenga ntituvyumva kumwe. Ikindi kibazo mwatubajije ikibazo c'indero y'ugwaruka mu vy'ukuri indero y'ugwaruka yatitutse na cane ugiye kuraba ukuntu nk'ubu twari mu kiza ca corona amashuri atiga no kubwira ko benshi bazosubira ku ishure bamwe barabaye abakenyezi abandi abagabo kuko bamwe ariko batwara inda z'ishushu ku bwinshi cyane no kuvuga indero yatitutse abigeme basigaye bataha amasaha bigombeye ntibacumvira abavyeyi kuko kare umwigisha yaragorora umuvyeyi akagorora ariko ubu kubera birirwa muhira bamwe baragenda iyo bagiye ugasanga muhira indero vraiment yaratitutse. Rero uri kurambaza kazoza k'impunzi mu gihe twaguma turi impunzi vraiment ndabona ko kazoza kabana katazoba kameze neza. Indero y'ugwaruka ubu si nziza kubera amashure yahagaze benshi birirwa barayerera bagenda mu mapori abandi nugukina umupira umva indero si nziza kuko umwana ntarangwa muhira ntatumwa bamwe bahevye n'ishure bavuga ko batazosubirayo niyo amashure yatangura. Indero ubu si nziza kugwaruka kubera ico kiza ca corona kuko benshi ntibagitumwa ntibacumva umva basa nk'uko umenga barihevye nyene vy'amashure vyaraheze dusa nk'abantu umenga turaboshwe kuko bamaze kugara iyo soko canke bakatugarira kudasohoka inkambi kugenda kwironderera urumva ivyo vyose ntibituhumuriza si ibintu biduhumuriza mu buzima bwacu yaba bishoboka botungururiza ahandi hantu kugira tubeho neza nk'abandi. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye muri Tanzania baganira na mugenzi wacu James Jovin ukorera muri icyo gihugu. Inshuti muduteze amatwi amakuru yacu y'aka kanya naha tuyasoreje. Nshimiye mwe mwese mwari muduteze amatwi.